Nshuti namwe bakunzi ba Inkerebutsi TV, reka tubaramutse tunabakengurukira cane kuko mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro tuma tubashikiriza, tunabipfurize kandi kwama muroranirwa n'ibiganiro vya Inkerebutsi TV. Kutaraba umunywanyi wacu yoca araba munsi y'iki kiganiro ahanditse s'abone canke subscribe, akahakora aca akora kuri ako gakengeri gaciye kaza, hanyuma kuri tute canke all kugira azokwame ashikirwa n'ibiganiro twama dushikiriza ku Nkerebutsi TV atakigoranye. Bari abanyeshure isinzi n'abigisha babo bo kw'ishure rikuru Lycée Sainte Marie Mediatrice de Mabayi, hamwe n'abavyeyi bari baje gushigikira imikangara yahora yiga kuri iryo shure Lycée Sainte Marie Mediatrice de Mabayi, aho kuri uyu wa 31/0 umwaka wa 2025 iyo mikangara yari iramutse ironswa impapuro z'umutsindo z'igice ca mbere c'amashure yisumbuye basanzwe bita certificat. Iki gikorwa rero kikaba catangujwe n'inkuka y'imisa yo gukengurukira Imana kukuntu yabafashije mu vyigwa nk'uko vyashikirijwe na patiri mukuru wa paruwasi Mabayi. Turi hano rero kugira ngo dukengurukire Imana nk'umunyabwenge yaje gukengurukira Imana gukorera isi. Natwe twakenguruka kuko Imana yaduherekeje mu kigo cose c'ishure mbere mu buzima bwacu bwose. Erega bavuganye ubukenguruka si bya bose. Ahantu habuze abaje hano bakobera no ku ngufu. Iyo babyorosha barikuza ngaha kandi bitangaje. Na Yesu yibajije ati ntibagize bose kuko ari icumi, none abandi icenda bari hehe? Nyari majambo nkaza kuronka certificat abanyeshure 31, none abandi 13 bari hehe? Imisi irangiye haciye hakurikira igikorwa nyezina co gutanga izo mpapuro z'umutsindo. Kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 31/0 umwaka wa 2025 ntitwashoboye kuronka umuyobozi w'ishure Lycée Sainte Marie Mediatrice de Mabayi kugira dushobore kuganira ngaha ku Nkerebutsi TV, ariko mu nyuma twahavuye tumusanga aho asanzwe akorera akazi kiwe ka misi yose. Tubasabe mukurikirane ikiganiro twagiranye aho tuyagira ibitari bike vyerekeye iryo shure Lycée Sainte Marie Mediatrice. Nyakubaha muyobozi wa Lycée Sainte Marie Mediatrice, turabaramukije. Ndabaramukije nanje. Mumeze neza?
Tura amahoro turashima. Tubipfurize n'umwaka mushasha mwiza. Murakoze cane mwiza kuri twese. Twaka kuganira ku Nkerebutsi TV ikiri Mabayi Media TV ariko natwe twarahinduye tuyita Inkerebutsi TV. Reka tubanze tubasabe rero mwidondore abadukurikirana ku Nkerebutsi TV. Ego murakoze, jewe nitwa Bizimana Daniel, n'umuyobozi wa Lycée Sainte Marie Mediatrice y'Imabayi. Murakoze cane. Ico gihe twaganira ngaha bugira isho ntabwo gitwa uko habaye ikina mwebwe. Nivyo ishure ryarahinduye izina, uyu n'umwaka ugira kabiri ishure rihinduye izina, ryahoze ryitwa Lycée Communale Mabayi. Ubu rero bisabwe na diocese kuko iri shure risanzwe kuva ribaho ryegamiye Eklezia Katolika, yarabisavye umushikiranganji ko iri shure ryohindura izina. Hari impamvu novuga nti zitandukanye bivanye n'akahise k'iri shure zabiteye. Bwa mbere ho ababizi iri shure riri mu mashure yatanguye 3 mu Burundi yitwa ama college communale. Iri rero ntivyari bisanzwe kuko kuri iri shure vyasabwe n'uwari patiri mukuru w'iyi paruwase yitwa Bernard Rose, abisaba yerekana ko inyubakwa paruwasi zifise, kuko 80% y'inyubakwa ziri ngaha zose zari zubatswe n'abasaseridoti, abapatiri, eka n'ibikoresho bitari bike iri shure ryatanguranye vyari vya paruwasi. Ubu rero harasabwe ko ishure ryohindura izina kugira ngo vyorohe ko na diocese ibandanya ifasha biboneka vy'ukuri ko riri mu mashure yayo. Nuko vyagenze, haraheze imyaka 2 duhinduye izina ry'ishure. Twarabisavye umushikiranganji dufashanije n'umwepiskopi, araheze arabidukundira. Nuko rero vyagenze, ishure ntiricitwa Lycée Communale ahubwo ryitwa Lycée Sainte Marie Mediatrice y'Imabayi. Hariyo benshi bashobora kwibaza ibibazo nk'uko dusanzwe tubimenyereye, ico bita lycée wasanga bifise indaro. Twovuga nk'amalycée aherereye hino kumva ngo Lycée Butara, Lycée Cibitoke. Mbega mwebwe namwe ko hari ku Lycée Sainte Marie Mediatrice kwamwakuyemo Lycée Communale, hari umugambi mufise wo kuzana uburaro ngaha canke busanzwe buhari? Nogira nti ishure rifise indaro nivyo iraba lycée nkuko niridafise indaro ishobora kwitwa lycée, ahubwo nogira nti nuko gusa ako kazina gafata ishure ryose rifise ibisata, novuga nti ishure ryisumbuye rifise le cycle supérieur. Hanyuma kwico mwari mubajije mugira muti hoba hariho umugambi wo gushiraho uburaro. Umugambi uriho ahubwo twawutanguye kera, uburaro burahamaze imyaka ishika 7 iri shure ritanguje indaro, ariko bigiwe imbere cane na paruwasi kuko ni indaro yigenga, novuga nti yegukira paruwasi, ni indaro idafatanye n'ishure. Ariko gusa kubera ko abana baba muri iyi ndaro ari abana biga kuri iri shure, nogira nti ishure rirafise indaro yigenga. Turabona ko muri kazoza birashoboka ko ishobora kuba ishure rigahindura ico bita stati, ni ukuvuga rikagira indaro 100% yegamiye kuri leta. Ivyo turabona ko bizoshoboka, tuzobandanya tubisaba kuko inyubakwa zisabwa izitari nke zirahari. Leta yoterera bike, nogira nti kugira ngo ishure rigire indaro 100% ifashwe mu minwe na leta. Ivyo vyose birashoboka. Nibaza ko tuzobandanya dufashanya n'abasaseredoti muri paruwasi, muri diocese
ruciye ku mwepiskopi babandanye basaba ibitari bike kugira ngo iri shure rishobore kugira uburaro bwakira abana atari bake kandi bufashwe mu minwe na leta. Murakoze cyane kuri uwo muco mushobora kudushikiriza. Mbega Lycée Sainte Marie Mediatrice de Mabayi ifise ibisata bingahe gushika uyu mwanya tuvugana? Murakoze. Iri shure gushika uyu munsi rifise ibisata nogira nti 5, ariko harimwo ca gisata twita ko ari igice ca 4 c'ishure nshingiro, 4e cycle de l'école fondamentale, no kuvuga mu w'indwi, mu w'umunani no mu w'icenda. Hama hariho ibisata 4 vyo muri poste fondamentale, kuvuga inyuma y'ishure shingiro. Ivyo bisata 4 hariho igisata c'indimi, ni naco catanguye kuri iri shure, hari mu mwaka w'ibihumbi 2000 niho ico gisata catangura. Hanyuma inyuma yaho haraje ibindi bisata 3. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 haraje igisata ubuhinga n'imibano SSH, kuvuga sciences sociales et humaines. Haheze umwaka w'ibihumbi 2018 haratangura igisata c'ubuhinga biologie, chimie et sciences de la terre. Hanyuma ejo vuba umwaka w'ibihumbi uyu mwaka nyene dutanguye, umwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024 duca dutanguza igisata c'ubuhinga no kwegeranya ibiharuro, maths statistique. Nivyo bisata rero biri kuri rino shure. Ego haraciye iminsi 3 tubabonye muri kuratanga impapuro z'umutsindo bita ama certificat. Mbega muri ivyo bisata byose mutubwiye aha kw'ishure Sainte Marie Mediatrice de Mabayi mwashoboye kuramura abana bangana gute? Binakunze mashobora kuducira kuno ku bisata? Ego nivyo nkuko mubivuze, hari kwigenekerezo rya 31 Nzero umwaka w'ibihumbi 2025 twari turamutse dutanga impapuro z'umutsindo ku bana bahejeje mu bisata 3 twari dusanganywe, no kuvuga langue, sciences sociales et humaines na biologie, chimie et sciences de la terre. Twaramuye abana bangana 31 nkuko mwabibonye. Muri abo harimwo abana 7 mu gisata c'indimi, harimwo abana 13 mu gisata c'ubuhinga science, hariho n'abana 11 mu gisata c'imibano. Muri abo 31 bamenye 25 baratoye ikibazo ca leta, no kuvuga twamenyesheje ku bice birenga gatoya 80%. Ego mbere ubu bakaba baratanguye n'ivyigwa vyabo vya kaminuza, baramaze umwanya utari muto batanguye ivyigwa. Ego muyobozi, muramaze iminsi atari mike murongoye rino shure, mugerageje kuraba imyaka yahera ukuntu rwaruka canke abanyeshure biga n'ukuntu abanyeshure ubu muri iki gihe muri rusangi, ugerageje kuraba haba hari ihinduka canke mubona co kimwe? Murakoze. Novuga nti amahinduka kugwaruka ku banyeshure ntabura. Nogira nti murabibona ubu abana batera biyongera, siko vyahora mu myaka iheze. Ubu usanga abana baba benshi mw'ishure, ngira ngo ivyo biterwa n'igwirirana ry'abantu, ariko kandi n'abaheba si bake. Muri ibi bihe turabona abana benshi baheba ishure. Nogira nti ivyo biri mu bigenda bihindagurika uko ibihe biha ibindi, ariko kandi novuga nti no ku bijanye n'ubumenyi, ku bijanye no mu mutwe naho nyene birahinduka,
ubu turiko turaraba urabona ko uko iminsi ihera niko usanga ubumenyi bw'abana bagenda basubira inyuma, ivyo turabibona ariko natwe ntitwicaye, turagerageza tugakora ibishoboka kugira ngo turabe ko boza baratera intambwe mu mutwe. Yego novuga nti ibihinduka vyo ntibibura bivanye n'ibihe, kuko n'ibihe uko bihinduka niko bica bigira n'ivyo bihinduye mu bantu. Murakoze cane, sinzi ko hari nk'akantu bashaka gushikiriza kuri Nkebuzo TV tuba tutababajije, umwanya ni gwanyu. Ego murakoze, ivyo twoshikiriza vyerekeye iri shure biriho si bike. Ubwa mbere nagomba amenyeshe abadukurikirana ko iri shure ryaramuye abatari bake. Ni ishure ryatanguye mu mwaka w'1991 gushika ubu rero urumva ko ni ishure rya kera, riramaze kuramura abatari bake. Hama uriko uraraba urabona ko inyubako zirakuze, ni ukuvuga inyubako nyinshi muri zo nizo mu mwaka w'1940. Urumva ko zirakuze. Ni inyubako nari nabivuze zashizweho n'abamisiyonari, abakomboniye bari abapatiri bashitse muri iyi paruwasi ubwa mbere, hama bazubaka ari primaire y'ico gihe. Kuva mu 1991 rero haca haba college communale, ni ukuvuga haboneka secondaire. Rero ngaha nagira menyesha abatwumviriza ko ubu turi mu nyubako, turiko turagerageza kwagura inyubako kuko n'abana barabaye benshi, ibisata biriko biraba vyinshi. Mu gihe rero turiko turubaka turashiraho inyubako, vyumvikane ko ishure rirakenera uburyo, rirakenera intererano y'uwo wese abishoboye. Dusanze turiko turubaka twagura, twarahereye novuga nti ku nyubako ibiro aho abigisha bategurira ivyigwa, turaja ku birasi, turaja no ku tuzu tw'ubwiherero, amatoilette. Urumva ivyo vyose bikenera kwagurwa. Hanyuma n'izi nyubako nazo nyene zari zihasanzwe zikenera gusanurwa. Urasanga hari aho zagiye zirata imigaga, canke ugasanga agasima kariko karahera, aracikamwo ibinogo mu mashure. Tugenda rero turasanura buke buke. Urumva rero ko iri shure rigeze igihe uwo wese abishoboye yogira ico aterereye kugira ngo rigume ritera intambwe, nogira nti yaba mu bumenyi bw'abana ariko kandi no mu bijanye n'inyubako n'ibikoresho, cane cane ibikoresho mfashanyigisho. Ni ishure rifise abana atari bake, turakenye ibitabu, turakenye amamashine yo mu biro, eka n'amamashine afasha abanyeshure mu vyigwa, mashine bigirako. Ni ukuvuga rero uwafise ico aterera wese yodufasha. Twarabitanguye ntitwicaye, turaheruka kuronka ibitabo bikeya twahawe n'ubushikiranganji. Ubu rero turacakenye ibitabo cane cane vy'umwaka w'8 n'umwaka w'9, nivyo dukenye ku bwinshi. Urumva rero dutera akamo uwo wese abishoboye, abaciye kuri iri shure mvukira, abakunzi b'ishure n'abakunzi b'iyi komine muri rusangi, kugira ico baterereye kugira ngo izo ntambamyi zose tubona ziriko ziraba intambamyi mu bijanye n'ubumenyi bw'abana, kugira ngo turabe ko zohera buke buke. Murabo muteye akamo kugira ngo wogira umutima akavuga ati ndishaka kugira ico ntereye kuri iryo shure,
uburyo bwayo bucisha he? Ego murakoze. Ubwa mbere aho gucisha uburyo ntihashobora kubura kuko ishure rirahari, rirafise uburongozi. Urumva aho gucisha uburyo, uwo wese yagize uwo mutima arashobora guhamagara ku 69 144 225 inimero y'umuyobozi. Ariko kandi ishure rirafise na konti, afise konti mu mabanki, uwaronse ico yoterera ashobora gucisha kuri konti nimero 26 214 yuguruwe muri Copec Mabayi, izina rya Lycée Mabayi, canke bagacisha no muri paruwasi ya Mabayi baciye kuri patiri mukuru, canke uwo wese yogira ati arashobora guca no mu ntwaro, nawo ca kuri musitanteri komine Mabayi afise ico aterera kuri iri shure coba kidushikiye. Ego, reka tubashimire cyane mwe vy'imvamutima kuri aka kanya mushobora kuturonsa, twabonye ko mwari mu kazi kenshi ariko mwaduhaye akanya kugira dushobore kuganira, turabakengurukira cyane. Murakoze cane, natwe turabakengurukiye ko mwadutembereye kandi mwagize iciyumviro co kumenyekanisha ibikorerwa kuri rino shure. Murakoze. Murakoze namwe mwadukurikiranye, aha ibiganiro vyacu bigarukiye, ahasigaye naho gutaha. Bye bye.